umuntu aravye ukuntu Evariste Ndayishimiye yirirwa arakindaga abarundi ababwira urudandazwa akora n'urukorwa n'umuryango wiwe, biragoye ko ndamufata nk'umukuru w'igihugu. Nta ntwaro mbi ibabaza, nta ntwaro mbi isesereza abarundi bari bwigere babona canke twari bwigere tubona nk'intwaro yiwe. Nico gituma uno musi iyi ntwaro yaturambiye kandi hageze ko ituva ku gakano. Ivyo navyo vyo kwifatira mu gahanga urongoye ishirahamwe Orikome rijejwe kugwanya barya n'abanyonora amatungo ya leta nta gishasha kirimwo, biri mu rukurikirane rw'ingendo yaranze Evariste Ndayishimiye yo gutera ubwoba, kurya umutima no gutoteza umuntu wese ashize ahabona ibitagenda neza. Ko Gaburiyeri Rufyiri asaba leta canke uwo yari yibaza ko ari umukuru w'igihugu kugabanya canke kumanura ibiciro vy'ibintu biva hanze abarundi bakenera mu kubikurako amakori canke amatagisi, ntaho bihurira n'inyishu Evariste Ndayishimiye yatanze yo kumubaza imirima y'ibitoke canke ubworozi bw'imbeba nyambara inkwavu yoba yaroroye. Ivyo nibara ku mutemere, nico gituma abarundi benshi mubona bahisemwo kwihorera nayo abategetsi kuva ku mukuru w'igihugu bakaguma bikiragiza ngo amahoro ni yose. Amahoro ni yose ya hehe kandi abarundi badaserura ikibababaje? Amahoro ni yose ya hehe kandi abarundi batashobora kuvuga ibitagenda neza? Amahoro ni yose gute kandi abarundi n'ushoboye kwerekana ati iki cogenda gutya aca yirukwako ahandi akambikwa ibara mu makoraniro y'abantu.